Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Turabaramukije bakunzi ba RPA kaze murano makuru yo kuri no wa gatatu igenekerezo rya gatanu rusama umwaka wa 2021. Ingingo nkuru zigiza amakuru twabateguriye. Uburundi nta kibuga na kimwe c'umupira w'amaguru gikwije ivyangombwa bufise kugira buzosubire kwakira inkino mpuzamakungu, ni mu gihe yubakwa ry'ibibuga vy'umupira w'amaguru ari kimwe mu bikorwa vyitabweho gusumba ibindi n'umugambwe CNDD-FDD kuva ufata ubutegetsi mu 2005 kugeza no munsi aho n'abanyagihugu bakubitirwa gufasha muri izo nyubako. Abategetsi b'u Burundi bafise imvugo zihushanye kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu, mu gihe umukuru w'igihugu yemeza ko Burundi bwifashe kandi bwikwije. Abenshi mu bagize leta rongoye bamenyesha ko hari imigambi ya leta itarangurwa bivanye n'imfashanyo mvamakungu zagiye zirahagarikwa. Ibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi bisa n'ivyahambije isukari mu gukena mu Burundi. Mu ntara ya Gitega hari inzu z'ubunywero ziza zatanguye kugara. Abaforoma b'abasukontra mu ntara y'ubuvuzi ya Kayanza barasaba gutunganirizwa bakaronswa uburusho bujanye n'amazamu y'ijoro be niyo bakoze amasaha adategekanijwe heure supplémentaire mu gifaransa. Nayo mu ntara ya Rumonge abarovyi bo ku mutumba Karonda baheruka kwibwa imoteri zishika kuri 6 bidogera abasirikare bacungera umutekano mu mazi ko ngo batabatabara. Dusubire tubayikaze. Clarisse irakoze kuri micro, inkuru imwe mu kwayo. Abategetsi bakuru b'u Burundi baravuguruzanya mu bijanye n'uko igihugu cifashe mu vy'ubutunzi. Umukuru w'igihugu avuga ko Burundi bwifashe neza ku buryo budakeneye gutega amaboko amakungu. Iyo mvugo ikabihushanye n'iy'abagize leta yiwe, kuko bo bavuga ko imfashanyo zitakiza zatumye Burundi budashobora kurangura imigambi imwe idonido na Jean-Marie Rukundo. Hari kuri wa kabiri ahagaze imbere y'ugwaruka Igitega, Evariste Ndayishimiye aramushye igihugu cy'u Burundi yabwiye ugwaruka atangazwa n'abama bamutuma kuja gusabiriza hanze y'igihugu. Ati hasaba ikimuga. Abantu barantwenze navuze abantu ngo nje kurondera ifashanyo je mvuga nje birangora gusega nishoboye. None musago umuntu asega n'umuntu atishoboye n'umuntu yamugaye. Ni wasega. None abarundi ntibishoboye ku buryo bontuma gusega. Kuzawumva ngurumva ngwifashanyo urutishoboye. Abarundi turishoboye. Umukuru w'igihugu atabazungu nibo bagomba gushira mu mitwe y'abarundi ko ari abakene. We atubutaka bw'igihugu bwuzuye ubutunzi. Nibari batwigishije mwebwe umiga mubizi murahiriwe ko mukiri bato. Twe twiga ngo le sous-sol burundais est extrêmement pauvre. Nivyo twiga. Ngo le seul minerai d'office c'est la tourbe. Ikintu urumva kiri mu eshere kibaho ubutare buri mu eshere utazoshora mu makungu bakugurire. Ngo nibwo bwongene dufise. Ntibatubwira ko dufise tererare, ntibatubwira ko dufise zahabu, ntibatubwira ko dufise korota, barahishije. Natwe ducatujako. Nikibuza ariko ko Evariste Ndayishimiye yari yatumye umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu gukwira ibihugu vya Buraya gusaba ko bakura ko ibihano by'ubutunzi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de développement. Sonia Ines Niyubakwe avugira umushikiranganje Albert Shingiro asigura ibijanye n'urugendo rw'umushikiranganje avugira yatanguye kugenekerezo rya 23 kwezi guheze. Aho avuga ko yari yajanywe no gusaba ko Burundi bwotezurirwa. Mu kwezi guheze naho umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni ari imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka gushikiriza ibyo leta yaranguye mu kiringo cy'amezi 6. Yavuze ko amabarabara bigorana ko asubirwamwo kuko abatanga amahera baguma babajuragiza. Kubera amafaranga atarayi wacu abo batanga amahera ni baheza bagatanga n'objection. Agaca banza kayikubita amezi 3 shankanye. Urahoruka hanyuma bakayizana. Batuze rero handuye mu byo mwagize byari byo mu bwaforma mwakoresheje gusiyo muri bande. None mwe mwaratungikiye formule leta kubikoresha nkuko byari biri ugasubiramo kugeruka barongo. Muri uku kwezi kwa mbere niho bahishije baramba tubona gakete karaje ngo turemeye ko isosiyete iyi nini yariyo izoheza igakora iryo barabara. Ubwo rero bahacatangwa procedure de décaissement nazo n'ibindi
usanga ari ibintu bifata intera ndende, nivyo bigenda niko bigenda no kuri vyene biraro kuva 2017 gushika uno munsi imyaka 4 muca mwumva ko umwanya ari muremure. Ikigega mpuzamakungu FMI mu Burundi mu cegeranyo giheruka gusohoka, Uburundi buza mu kibanza ca mbere mu bihugu bikenye kurusha ibindi kw'isi. Arakoze Jean-Marie Rukundo. Uburundi buheruka gushigwa ku rutonde rw'ibihugu bidafise ibibuga vy'umupira w'amaguru bikwije ivyangombwa ngo vyakira inkino mpuzamakungu. Abarundi batari bake rero na cane cane abakunzi umupira w'amaguru bakaba baraciwe intege n'iyo ngingo y'ishamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF, ni mu gihe mu gihugu cose abanyagihugu bahamagarirwa na leta ya CNDD-FDD kubaka ivyo bibuga hejuru yo kubitangira amafaranga. N'inkuru ya Eric Niyonzima. Abakunzi b'umupira w'amaguru bafite amakenga ko Burundi butazosubira kwakira inkino mpuzamakungu kuko ata kibuga cujuje ibisabwa kirubakwa. Ni mu gihe ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika yaheruka kugirira ikigongo igihugu c'u Burundi mu kuburekurira kwakira urukino rw'abahuje n'igihugu ca Centrafrique igenekerezo rya 26 Ntwarante uyu mwaka. Ndikuriye rebeli mukuru wa president yagera ko amashi aratindora twemera mugabo avuga yuko ari urukino rwanyuma kumbure ko barashoboye kubera ikangu Burundi mu gihe cyadifite biraboneka. Abo bakunzi b'urwo rukino bavuga ko batashimye kubona n'ibibuga batangiye amafaranga atari make yo kubakwa atana kimwe cyashizwe ku rutonde rw'ibibuga bishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Sadeziri bavuze yuko bashobora kwemera kandi iyo ngaha haye igitega ahantu y'ikitankoma yari mu hiti nkuru nziza yari karubakishije ikiteye akamutana mugabo naye natari mwishanga na sade twamaze imyaka n'imyingi turiko turubaka sade Ngoma na bugingo n'ubu ikabitarahe ntiyigeze bayemeza. Abakunzi b'umupira w'amaguru banegura kandi ko amafaranga batojwe yakoresheje mu kubaka ibibuga vy'ingwizamurongo. Mugabo biratangaje ubu ntara yose ntaje na kimwe tumva ko atubashaka kubaka ibibuga hose barubaka ibibuga iyo bavuga bavuga bati reka dutoze bakubaka ikibuga kimwe cya kijambere giteye igomwe. Tubamenyeshe ko mu bibuga vyagiye birubakwa ku ntererano z'abanyagihugu mu buryo bw'amafaranga hamwe no mu gukora ibikorwa rusangi harimo cane cane ibibuga vy'Igitega, Ngozi, Makamba, Rumonge, Muyinga, Cibitoke na Kayanza. Turabandanya n'amakuru ajanye n'intwaro ibereye. Abaforoma bo mu ntara y'ubuvuzi ya Kayanza basukontra baridoga ko badafashwe kumwe n'abandi bakozi, bavuga ko bataronswa uburusho barekuriwe n'amategeko nk'ubujanye n'amazamu y'ijoro hamwe n'ubujanye n'amasaha arenga kuyo bategerezwa gukora. Basaba kurenganurwa hisunzwe itegeko nshikiranganji ribagenga ryo kuwa 12 Gitugutu mu 2009. Kurikira umwe muri abo bakozi yaganiriye na RPA. Jende umwe mu bakozi basukontra mu gisata c'amagara y'abantu ngaha mu ntara ya Kayanza, ni kuvuga ntidufashwe kimwe n'abandi. Hambavu yuko dufitaniye amasezerano n'amavuriro n'ibitaro ntidufashwe kumwe. Hariho abamedesi basukontra ku bitaro, hariho n'abaforoma bayifirme basukontra. Uravye uko bakora amakontra de travail ku mavuriro canke ku bitaro, umumedesi umurisansi bamwe barabakora mu makontra bisunze ordonnance ministérielle 570 par 540 par 13-23 du 12 octobre 2009 portant montant et critères d'octroi de primes et indemnités spécifiques aux personnels de la santé. Iyo barayisunga mugabo ukacusanga umuyinfirimiye akora kw'ivuriro, umuyinfirimiye akora ku bitaro. Gukora ku bitaro hariho adafata kumwe n'uwo bakorana kandi babwiriza kwisunga iyo ordonnance ministérielle kugira bashobore guhemba abakozi ukungana. Ico dusaba rero yari amaindemnité asanzwe bansaba nka indemnité pour stabilisation professionnelle, indemnité de décès supplémentaire, indemnité spéciale de soins na prime de garde. Kuvuga ko ikibazo dufise turara amazamu ntiyaduhembera. Kuri contrat de travail dufise ko dukora 40 heures par semaine, c'est-à-dire 60 heures par mois. Izamu ntiririko experimental ntiririko mugabo abandi barazibahembe kandi ukora akazi kamwe mugabo twebwe n'abasukontra ntibaziduhembera. Ugasanga umukozi w'umusukontra ariko ahembwa ica kabiri c'umushahara wa mugenzi we kandi bakora akazi kamwe. Ino cane cane ko hariho article dans l'article 74 avuga ko a condition égale de travail et de rendement le salaire est égal pour tous les personnels. Iyo rero twiravye dusanga bayica inyuma. Twebwe twaragize dusaba abijejwe medecin provinciale tumwandikiye ikintu kimwe yaravyihojeje kari usanga akoze imyaka 5, usanga akoze imyaka 10, imyaka 8. Abo rero umushahara batanguriyeko niwo n'urakirwa. Bigeze kuvuga ngo
ngo baramwongeza umwaka uheze ntibikunda umutravayer bamuhaye experimentere aca wibaza mbega umutravayer aronka experimentere umuforoma ntazironka kandi basanzwe bari ku kazi kamwe ivyo biri ngaha mu Kayanza hariho intara zimwe zimwe bahenda bihumvye iyo ordonance kuko yoyo ordonance aravuga amapime umuinfirmiye aronka amaindaminite atari ayaronka gituma yaronka yoyo irayivuga neza turasaba ko hoba kumwe nk'abandi amakuru twateguriye arabandanya mu gisata c'umutekano. Imoteri zitandatu z'ubwato zifise ikiguzi c'imiliyoni 24 z'amarundi nizo ziheruka kwibwa n'abantu bitwaje ibigwanisho ku mutumba Karonda zone Kigwena muri komine n'intara ya Rumonge. Abarovyi baho bavuga ko badatahura ingene baguma bariko baranyagwa muri ubwo buryo kandi vyitwa ko hari abasirikare bacungera umutekano wo mu mazi kandundura ngo niyo batabaje ntibaheza batabagwe. Kurikira umwe muri abo barovyi yaganiriye na RPA. twaribwe nuvuga ngo ukoma amazi kuko mutwara umumoteri atandatu ku kivuko kimwe ca Karonda by'ukuri izo moteri nyinshi kandi mugakomera amacumu n'abantu baje bafise ibigwanisho bambaye igisirikare baza bavuga ngo n'urudogora duca turasa muri izo ntabashobora kuvuga aho cyatangaje nuko kubona bashobora gutwara moteri zishika muri izo zitandatu zose kandi twitwa ko ducungerewe dufise marine ikora muri ayo mazi ni kuri n'ibara ridasanzwe abarufite bituka cane kandi twahise babayizi akazumva gasabasa n'ahagaze bamwe tubashobora kugira kuko twibwe n'abasuma muri Kongo twibwe n'abasuma bazanye iwacu muri Burundi cyangwa twibwe nyine mbere n'abasirikare basanzwe batwumva dushobora umutekano icyo dusaba ni iki abarovyi mu kuri turasaba kugira ngo dushugirike umutekano kuko icyo bashobora kuza mbere banatwica ariko tuve mu ntara ya Rumonge dukubitire mu ntara ya Mwaro aho abarongoye umugambwe CNDD FDD muri komine Bisoro y'intara ya Mwaro ngo boba bariko barakora amanyanga kugira umuyobozi wa ETS Bisoro asanzwe nawe nyene ari umunywanyi w'uwo mugambwe ntakurikiranwe kucaha yagirizwa co gutera inda umwe mu bigeme bo kuri iryo shure. Abo banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ngo boba aribo bategetse umuvyeyi w'uwo mwigeme kuja gufutisha urubanza rw'iyo dosiye kugira runigirwe mu menshi nk'urwa mbere rumaze imyaka 2 ruryamye muri sentare nkuru ya Mwaro. Idonido na Gloria Kaneza. Uyu w'Imana igenekerezo rya 2 Rusama abarongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Bisoro barakoranye kugira biga uburyo niyo nizigiye Gregoire umuyobozi w'ishure ry'imyuga ETS Bisoro atokurikiranwa n'ubutungane kucaha yagirizwa cyo gutera inda umwigeme kuri iryo shure. Iyo nama iheze urongoye indero muri komine Bisoro yaciye ararika abigisha bose n'abari mu karuhuko badasigaye inyuma kuzinduka mu nama ku ishure mu gitondo cyo kuwa mbere igenekerezo rya 3 Rusama. Kubwa amasoko yacu kuri iryo shure ETS Bisoro mu byabakoranije ngo harimo kuraba ko uwo mwigeme yagiriza uyo muyobozi ko yamuteye inda yaronse urupapuro rw'umutsinda rukwiye. Muri iyo nama ngo basanze uwo munyeshure hari ivyigwa indwi atamenye bituma atari gushobora kuronka urupapuro rw'umutsindo. Ico kibazo umuyobozi w'indero muri komine Bisoro yabasezeraniye kugishikiriza urongoye indero mu ntara ya Mwaro. Mu ntumbero yo kwanka ko umuyobozi wa ETS Bisoro niyo nizigiye Gregoire akurikiranwa n'ubutungane kuri ico caha yagirizwa. Amakuru dukura kuri iryo shure ETS Bisoro amenyesha ko abarongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine ngo bo bari bo bateye ubwoba abavyeyi b'uwo mwigeme ngo baje gufuta ibirego musaza w'uwo mwigeme yari yarajanye mu butungane yitwarira uyo muyobozi. Ibyo byose abo banywanyi ba CNDD-FDD ngo babikora kugira n'imiburiburi mugenzi wabo basangiye umugambwe Gregoire niyo nizigiye ntatabwe mu mvuto apfume basatakaza ico kibanza cyo kurongora ishure gusa. Ni mu gihe uyo muyobozi nyene asanganywe iyindi dossier y'urubanza rujanye no gushurashuza uyundi mwana w'umwigeme yahora yiga kuri iryo shure. Iyo dossier ikaba imaze imyaka 2 ijyamye muri sentare nkuru ya Mwaro itaraburanishwa. Abigisha n'abavyeyi barereye kuri ETS Bisoro bavuga ko atagitangaje kubona uwo muyobozi abandanya kugoba muzo aragiye kuko akingiwe ikibaba. Barababazwa kandi no kubona uwahohotewe co kimwe n'ivyabona bamwagirije icaha aribo bahanywe ubutungane ntibwabarenganura. Basaba abamufise ko ububasha gushira uwo muyobozi mu kibanza bereye ngo kuko ariko aratukisha abarezi. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka musitanteri wa komine Bisoro co kimwe n'urongoye indero muri komine ngo twumve ico babivugako. Arakoze na mugenzi wacu Gloria Kaneza. Tumaze iminsi tubiganirira ingaruka mbi abigisha bamwe mu barungitswe gukorera kure y'imiryango yabo bahura nazo. Murano makuru tukababwira uko akanovera k'ivyigwa kariko karahasinzikarira n'inkuru ya mugenzi wacu Francine Mahoro.
abenshi mu bigisha batonda kwigisha ku birometero byinshi biri hagati y'aho baba n'aho bakorera. Bavuga ko bashika ku kazi batakibasha gukora umurimo wabo uko bikwiye. Tugatonda n'uburuhe n'inzara wabyukanwe n'akayi amago mwimbo ngo wabuze. Rero umuntu agera ku kazi yarushe umva ntabashigishije neza bivanye n'uko aba yamaze kuruhira mu nzira. Ubwo buruhe bwa buri munsi bwiyongereye ku gitigiri kinini cy'abana bituma abigisha badebukirwa. Ingaruka ni ku bumenyi bw'abana. Hambavu y'ico usanga umuntu afite ibitigiri birebire by'abanyeshuri basigaza gukosora. Mu kwigisha aho urumva ntibikunda ko bakurikirana bose mu gihe baba ari benshi. Haba hageze gukosora n'ingorane kuko usanga bitwara umwanya muremure. Aho usanga abigisha bamwe bamwe baca batanga utubazo two kwiyorohereza kugira tutabagora gukosora, ari navyo bica bivukamo umwimbu muke wanashaka n'ubumenyi buke. Agashahara nako ngo kaza kadendura. Ikindi rero gica gituma bakorana umutima mubi n'aka gahembo kabigisha kadakwiye, aho usanga ibikorwa bakora bigendanye cyane n'ako gashahara babaronse. Biragoye ni hashari mugabo. Ubuzima ntibworoshe na gato mudanje. Aragera igihe wiyumvira avuga ati oya ibintu bigumye uko n'ikibazo amango mwimbo ngo wabuze urumva ntiyatari umwimbo nawe uradubyaza mu bintu byinshi birava ku barimu bikava ku banyeshuri bikava kuri kondisiyo dovi. Abo bigisha basanzwe baramura ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi basaba leta ko yogerageza igahesha agaciro umwuga wo kwigisha ku nyungu z'abana n'iz'igihugu. Ikibazo c'ikena ry'isukari gisa n'icabaye akananira abahinga mu Burundi mu gihe mw'ihinguriro ry'isukari Sosumo bari batanze icizere ko isukari igiye kuboneka. N'ubu mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu ntara ya Gitega isukari n'umuzi w'ibuye n'uyironse bayimugurisha ko ku giciro c'umurengera. Ni inkuru ya Aimable Nishimwe. Mu bice bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura aho RPA yashoboye gushika nta sukari na nkeya harangwa mu gitondo cy'ukuri wa gatatu. Duhereye mu Kigobe mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura alimentation zibiri zegereye hafi y'ahakorera igipolisi kijejwe imbibe PAF cyo kimwe naho benshi bakunda kuja gusumira bita ku Mutoyi nta sukari yahabarizwa. Abahakorera bamenyesha ko ukwezi kurumanye atayo baronka. Mu Nyakabiga ya kabiri kwibarabara ry'icenda amazu yose y'idandarizo ariko iryo barabara bavuga ko isukari bari bemerewe n'ishira hamwe Sosumo kuva kuri uno wa kabiri atayo barakubita ijisho. Hagati mu gisagara ca Bujumbura ibintu byifashe ko nyine haba kuri alimentation bita kwa katikati canke alimentation umuco supermarket. Abantu bari baje kwirondera babwirwa ko batazi ryari zoboneka. Bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura amalimentation ari kwibarabara ryitiriwe Liberté benshi bita kujya Rumonge naho nyene isukari ntayo baheruka. Nkuko amakuru dukura mu ntara ya Gitega vyemeza ico kibazo c'isukari ngo naho nyene kirahamaze iminsi haba ku madepo ya Sosumo muri iyo ntara canke amazu y'idandarizo asanzwe isukari yarabuze. Uwitomboye mu bice byo mu misozi yegereye igisagara yayironka ku giciro kiri hagati ibihumbi 2500 n'ibihumbi 600. Iryo kena ry'isukari rero ngo ntiririko rirorohereza abayisilamu bari mu mafungo y'ukwezi kwa Ramadan. RPA yaganiriye na bamwe bari mu mihingo itandukanye y'igihugu aho bavuga ko iryo kena ririko rirabahungabanya kuko bakoresha cyane isukari mu kiringo cose bamara bisonzesha. Ido nido na Elvis niyo mwungere. Muri kino gihe abayisilamu bari mu mafungo miranda bavuga ko bitariko biraborohera na gato kubera ko nk'abandi barundi bose kuronga isukari vyabaye ndasi. Bamwe muri abo bo mw'idini rya Isilamu bayaje na RPA bavuga ko isukari ari kimwe mu vyo bakoresha cane ku mugoroba iyo hageze ko bafungura. Ubukene bwayo rero bukaba buriko butuma bahangayika cane. Uyo numwe mu bayisilamu mu ntara ya Cibitoke. Ikwiri n'ikintu ca mbere abayisilamu tuba dukoresha cane hageze ry'amasaha ku mugoroba urabona ko abantu baba batetse ifungurwa zoroshe ni kuvuga abantu bakoresha n'icayi ubuyi ibintu vyoroshe. Isukari rero ikabaye akananira abahinga hano muri komine Rugombo tuvuga ko mu ntara ya Cibitoke yose isukari ntiboneka naho uyirose ikiro ushaka kugura 5 naho basi utuma uyironka ukayigura 5 kuko uyironka ni ikibazo nta sukari kiboneka. Ibyo byose ibotike zo turajyamo kabura isukari
isukari natwe rero muri iki kiringo rero tuca tuhangayika rwose. uretse aho mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Ngozi abayisilamu baho bamenyesha ko muri kino gihe basa n'abariko baraheba icayi buke buke bagasaba leta gutanga umuco ku kibazo c'iryo kena ry'isukari mu gihe isanzwe ihingurirwa mu Burundi. Ihinguriro rikora isukari rusomoka none nta sukari bakihingura bigeze aho ribura isukari Uburundi buzima bugahana kuvyerekeye biba vyagenze gute? Dukeneye inyigisho nk'abe n'igihugu dukoresha inkozi isukari cyane aho isukari injira kandi tuyikeneye umuntu afite uko bafaturemo icyayi kiri ku ruhande rero tugiye gutunga icyayi ni ukuvuga tugiye turonke isukari twayirondeye mu twayibura. Aha mwomenya kandi ko n'abayisilamu bo mu gisagara ca Bujumbura batasigaye inyuma kuri ico kibazo c'ubukene bw'isukari. Aha bavuga ko uretse ko utayisanga ahariho hose n'aho iri biragoye kuyironka kuko bayitanga ku kimenyane. Ni mu gihe ariko ihinguriro Susumo ryoryo n'ubu riguma rimenyesha ko ritanga isukari ikwiye kandi ko umwimbu wayo arija nawe. Amakuru RPA yavuye ironka avanga mu ntara ya Gitega amenyesha ko ari isukari nkeyi yatanzwe inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa gatatu ku badandaza bato bato bo mu makartier. Ayo makuru abandanya avuga ko ata muntu yararekuriwe kugura isukari irenga ikiro, iyo nayo yamaze umwanya urume rumara kubera ko ngo yari nkeyi. Abantu batari bake rero bari batonze ku mirongo barindiriye kugura isukari bakaba bahavuye bataha uko baje. Ivyo bikaba byari vyifashe uko nyene no mu gisagara ca Bujumbura gushika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Ubundi bukene bwasanguye kugira ingaruka ku banyagihugu n'ubwo ibinyobwa vya Brarudi ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Bamwe mu bashize imitahe yabo mu bunywero baje bamaze kugara ivyo bibanza vy'idandarizo. Tubibaze Eloge Kwizera. Amasoko ya RPA mu ntara ya Gitega amenyesha ko iduga ry'ibiciro by'ibinyobwa bimwe bimwe bya Brarudi byatangujwe ku igenekezo rya 2 Rusama ataco rirahindura ku bukene bw'ivyo binyobwa. Amasoko ya RPA mu ihinguriro Brarudi avuga ko itanga inzoga nkenke ku madepo ya SSD, ibica bituma inzoga zironka bake narijya zidatangirwa rimwe mu mihinga itandukanye iyo ntara ya Gitega. Aho abadandaza mu bari bazumvise niho baca birukira kugira barabe ko boronka na nkeya boba baraha abakiriya babo. Ubwo rugendo bakora bamwe muri abo badandaza bavuga ko bica bituma nabo baduza ibiciro bivanye nayo baba bakoresheje mu kuzironka. Eka ngo hari n'igihe bishika bakamara n'imisi 3 atanzoga bafise. Ibiheza rero bigatuma abo badandaza bahomba kubera ko naho urudandazo rwabo rutamagira banye n'amazu bakoreramwo batabumvira impuhwe iyo hageze kwishura inzu. Ari naco gituma bamwe muri bo ubu bamaze kugara ku gutinya guhomba imitahe yabo yose. Aha mwomenya ko n'abitegurira kumara imanza zitandukanye batorohewe na gato, tutibagiye imiryango itari mike yifumbereje na cane cane y'abakozi bo mu tubare bagabanijwe kubera akazi bakora gasa nakahagaze. Kuri ubwo bukene bw'ibinyobwa bya Brarudi hamwe n'ingaruka ku badandaza babyo, uruganda rwa RPA rwongeye kurondera urongoye igisata cyo gutangaza amakuru mwishyiramwe Brarudi Remi Ndayishimiye, ariko turamukena. Arakoze mugenzi wacu Eloge Kwizera. Ni hano amakuru twe twateguriye kuri no wa gatatu aciye agarukira. Murakoze mwewe mwese mwafashe umwanya wo kudutega yompi. Barakoze n'abagenzanje umwe wese kuco yaterereye.